inkuru mbi y'umubabaro hejeje kudushikira kano kanya i Bujumbura ku gituro c'amabisi hahejeje kuba isanganya ikomeye cane. Kwasiteri hejeje kugonga abantu bari batonze ku mirongo barindiriye imodoka ngo biyunguruze, ibara rikaba rihejeje kugwa mu gisagara ca Bujumbura ku gituro c'amabisi. Turaza kugaruka kuri iyo nkuru mbi n'inkuru dushikiye kano kanya. Ndabaramukije n'abakaze mwese abanywanyi bacu bamuriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza n'umwanya wayagezweho ariko haravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza kugaruka no ku bindi bitangazwa biriko biravurwa yoba mu birabana na politike, inkuru zivurwa mu mutekano iziba zagarutsweko cane mu bimenyeshamakuru niba biriko biravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi, tutibagiye n'amakuru tuba turiko turavana mu masoko yacu nyene izina yose turayatohoza tugabashikiriza mu buryo buramvuye. Narimejeje kubikubwira ko hahejeje kuba isanganya ikomeye cane mu gisagara ca Bujumbura, abantu bari batonze bakaba bahejeje kugongwa na kwasiteri. Iyo kwasiteri ikaba ibagongeye ku gituro c'amabisi mu gisagara ca Bujumbura. Muti none bigenze gute? Hoba hari abapfuye canke abakomeretse? Vyose nivyo tugiye kumenya muri ano makuru, ariko nimba utarafyonda kuri subscribe ngira mbanze ndagusabe umanuke munsi y'ino video urabandika ijambo subscribe ufyondeko canke s'abone bivanye na YouTube ukoresha igifaransa canke icongereza, urafyondako kugira igihe cose dushizeko amakuru uraje mu mbere bashikirwa nayo. Niyo ntererano tuba turiko turagusaba maze natwebwe tukagushikiriza mwene aya makuru aba ariko aravugwa irya nino akagushikira aho uba wibereye iwawe mu rugo. Eka no makuru tuyagaruke ko mbikubwire vyose ukuntu bigenze mu gisagara ca Bujumbura. Ibara rihejeje kugwa aho hahejeje kuba isanganya ku gituro c'amabisi co hagati mu gisagara. Ivyo vyabaye nk'igihe cy'isaha 11:40 niho rero ibisi yo mu bwoko bwa kwasiteri yagonga abantu bari batonze ku murongo wa Gihosha nk'uko amakuru avuye i Bujumbura abivuga. Mw'ico gihe uwo mukomvayeri akaba yariko aragerageza kwegereza imodoka kugira ngo abakiriya binjire, maze biramunanira gukontorora umuriro aca yirara mu bantu arabagonga gose. Ni inkuru mbi cane ibabaje cane, ngira ndamubona ukuntu amaraso yari menshi cane, abantu bari bahejeje kugongwa. Amaze kubona rero bibaye, uyo mukomvayeri akaba yaciye atungwa nayo yameze bivanye n'ubwoba yagize kuri iryo bara yarahejeje gukora. Ni ibintu bibabaje cane. Inkuru rero mbi dushikiye ikavuga ko abantu bamwe bakomeretse cane, ariko biragoye gutahura ko abapfuye ndetse n'abakomeretse, kuko bakomeretse cane bamwe baca bajanwa banyarukanwa ku bitaro mu gisagara ca Bujumbura bitandukanye. Akaba kiriko rero harabwa ko hoba hari abapfuye canke abakomeretse gusa amataxi ashika kuri 3 akaba ariyo yaciye atwara abo bakomeretse. Muri bo harimwo n'abababaye cane, vyaboneka ko bari mu mfiro nk'uko bivurwa n'abari bahari. Ariko kugeza uno munota turiko turabashikiriza ino nkuru hakaba hataramenyekana neza igitigiri c'abakomerekeye canke bakahasiga ubuzima. Ni inkuru tubandanya kubatohoreza amakuru mashasha turi buze kumenya ibaho bari abapfuye tukaza kubashikiriza mu makuru yacu turiko turabategurira muri buze gukurikira mu masaha ari imbere. Tuve kuri iyo nkuru mbi tunahoza imiryango y'abakomerekeye muri iyo sanganya. Niba hari n'abitavye Imana turaza kubibabwira mu makuru yacu ataha. Kubirabana n'ingingo yafashwe n'umushikiranganji Gervais Ndirakobuca mu vyo yaraye yatangaje, avuga ko abantu bashira imiduga yabo mu mabarabara ikahamara igihe yarapfiriye mu Nyakabiga, bo bakavuga ko batanguye gushira mu ngiro iyo ngingo yo gukura imiduga imaze amasaha menshi yapfiriye mw'ibarabara. Akaba yatanguye gushigwa mu ngiro nk'uko amakuru ava mu Nyakabiga abitubwira. Inyuma yaho umushikiranganji w'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusangi atanze itegeko ko atamuduga upfuye uzomara amasaha uriko urakorerwa mw'ibarabara. Urongoye zone Nyakabiga Gervais Ndihokubwayo akaba atatevye kubishira mu ngiro, asaba abanyagihugu ko bovana iyo miduga yapfiriye mu mabarabara. Hari mu Nyakabiga ya mbere kw'ibarabara ya 11 aho igikamyo cari kihamaze iminsi 3 kihahagaze
uwo muduga watumye uruja n'uruza rutagenda neza. Iyo kamyo ikaba yaciye ifatwa ijanwa mu kigo ca CPFP ngaho Munyakabiga. nyene umuduga akaba azotegerezwa kuriha uburyo bwakoreshejwe kugira mayikonge ize iyunguruze, no kuvuga ibihumbi 80 vy'amafaranga y'amarundi hamwe n'ayandi azorihwa ico kigo uwo muduga ubikwamwo. Chef de zone wa Nyakabiga akaba yamenyesheje ko babaye baratangurira kuri iyo batanga akarorero kandi ngo n'izindi ziri inyuma bazozivanamwo. Kubindi biriko biravurwa kuri uno wa kane inama nshingamateka yemeje integuro y'itegeko rizogenga abarundi baja gusaba ubuzi mu bihugu vy'Abarabu. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakubuca ari nawe yari yagiye kwisigurira abashingamateka, akaba yamenyesheje ko iryo tegeko rije gukingira abakozi bahawe ubuzi muri ivyo bihugu. Ubu ngo uzogira ikibazo azobafise aho yitura kugira bamutunganirize. Ni inkuru ya Josephine Jones Nkunzimana. Iryo tegeko ryemejwe n'abashingamateka kuri uno wa kane rije gukura akajagari kahora kibonekeza ku barundi baja gukora ubuzi mu bihugu vy'Abarabu, aho ndetse leta y'u Burundi yahora yagirizwa gukora urudandazo rw'abantu. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca mu gihe ariko asigurira abashingamateka n'abakenguza amateka akamaro karyo ku kibazo kijanye n'ikigiye guhinduka kuri abo baja gusaba ubuzi mu bihugu vy'Abarabu, ngo nuko ubu hazoba hariho amategeko akingira akazi kabo. Avuga ko igihugu ca Arabia Saudite n'u Burundi vyateye n'igikumu ku masezerano ajanye n'ingene abo bagiye muri ico gihugu bazofatwa. Twese nk'uko natwe mwakiranye hawa akwinshi w'abarundi baja kurondera akazi muri ivyo bihugu ku buryo mbere kubera itari reglementi byazanye akajagari kanini ku buryo hasizwe n'igihe yuko igihugu cyacu c'Uburundi batangira gushakiriza yuko kiriho cy'urubyaro rw'abantu. Icyo cyatumye rero leta y'Uburundi yumvira ko kubaye amasezerano bashiki bacu n'abasaza bacu na bene wacu bagiye muri ibyo bihugu bagende hari amategeko yisunzwe kugira ayo mategeko ashobore kubakingira maze yongera kugira n'akazi bakora hamwe n'ubugize ikibazo tumenye ko yagize ikibazo hanyuma tumenye n'ukuntu ashobora gutahanwa mu gihe yagize ikibazo. Abashingamateka benshi bakaba abana bajije ico igihugu kizohungukira. Umushikiranganje akaba yishuye avuga ko bene kuronswa akazi bazinjiza amafaranga mu gihugu ndetse n'imiryango yabo ikahabonera akoyokwe. Mu nyuma abashingamateka bahavuye bemeza iryo tegeko, hakazoba hasigaye ko umukuru w'igihugu aretera ko igikumu kugira rishigwe mu ngiro. Arakoze Josephine Jones Nkunzimana. Mu muhari w'abakenyezi inamahoro barashima ko abantu bahora bagenda mu mpisho muri ivyo bihugu bagiye kuza baragenda ku mugaragaro, ariko amakenga yoyo ntabuze. Marie Louise Baricako arongoye uwo muhari asaba leta kwitonda itegeko rizosohoke vyose biri ku murongo ntibati ibintu mu rudubi. Tumutege amatwi. Umuhari n'amahoro urashimye cyane ko ivyo bintu bigire bice mu mategeko, nejo hakagira ikigorana habe hariho ubibazwa. Byari bisanzwe biriho amakuru y'abakenyezi n'abigeme bacishijwe mu kinywabi bajanwa gukora ubwo buzi, amahano bahaboneye n'imiborogo twumvi nta murundi n'umwe w'umutima bitakozeko. Twarumvise ingene bagirirwa nabi, bagatfatwa ku nguvu, bagakubitwa, bakabatwara ivyangombwa vyabo, bakabugarana n'ibindi vyinshi. Twagomba rero dutera akamo inama nshingamateka yihweze neza ibibazo bikurikira. Ica mbere, mbega bashitseyo bazokwakirwa nande azobereka inzira akabamenyereza ico gihugu gishasha bagiyemwo? Ica kabiri, mbega bazovugana mu rurimi uruhe n'ababakoresha? Ko ari ngombwa ko umukoresha n'umukozi wiwe bavugana. Hariya bavuga Icarabu n'Icongereza, none abiwacu bavuga uruhe muri izo zibiri? None canke bazobayo batavuga? Kindi kibazo, mbega za ngorane twavuga nizabashikira ko tuzi ari bishoboka cane, bazitura nde ngo batabare? Ko bahora batera kamo amashirahamwe agwanya agateka kazi na muntu bagira bati dutabarize muturonderere ico
kudukura ngaha dufashe turagowe mbega ivyo leta y'u Burundi irabizi ingingo zofatwa kugira ngo ivyo bintu ntibizosubire kubaho n'abahohotewe batabagwe bame bazi ko bakingiwe zobizihe turasavye dushimitse inama nshinga amateka yige neza iryo tegeko kugira ngo Burundi ntibusange bwashize abana babwo mu kaga aho bwariko bugomba kubaronderera inzira yo kuva mu bukene bakogorora. Amategeko abiri niyo yizwe kuri uyu wa kane n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi buri kumwe n'umugwi w'igihugu ujejwe akazi mu ntumbero yo guteza imbere abakozi n'akazi. Ayo mategeko abiri rimwe rigiye kugenga abakozi bo mu nzu, irindi naryo rijanye n'abantu bakorera mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Bikaba vyamenyeshejwe na Tade Ndikumana ajejwe ubushikiranganji bw'abakozi ba leta nawe nyene tumwumvirize. Izo nteguro z'amategeko zirahambaye kuko iya mbere iraba amategeko agiye kugenga abakozi bo mu nzu, irindi riraba abantu bakora mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu cyo bita secteur informel. Rero aya n'amategeko akomeye cyane kuko murazi yuko abantu bikora utwabo mu myuga itandukanye nibo benshi. Murazi yuko secteur informel ari secteur iramwo mu gihugu cyacu abantu benshi. Rero byasaba yuko bahari amategeko abagenga kugira ngo bave muri ico gisata kitazwi n'amategeko baje mu gisata kigengwa n'amategeko kugira ngo bitekanirize kazoza barikori cyo kimera by'abakozi bo mu nzu yuko muramona yuko rimwe na rimwe bahohoterwa agateka kabo katubabizwa aho agize ikibazo usanga naho yo bugwara umukoresha acatuma ku telefone akabwira ubundi ati ndondere ubundi mukozi hari yaruguru wawo ni nawe ugasanga agateka kiwe kahungabanye. Ibyo byose bije kugira ngo twese turonke amategeko atugenga hanyuma iterambere rishoboke. Ku iterambere rishoboka yo niyo umukozi naho yo bakora akazi tubona ko kadahambaye akingirwe kugira ashobora gukora neza afite amagara neza aroraniwe ni naho umwimbu uboneka. Itegeko tugiye kugiga rimaze kwemezwa muzoza mubone ibirimo kandi ndazi neza yuko tuziga neza ku buryo ataco sigara inyuma kugira ngo umukozi na cyane cyane muto muto bajya twitwa bato bato baba abakozi bo mu nzu, barabakozi bakora ku mashanje, barabakozi bikorera twabo mugabo bahora bakora batazwi n'amategeko, bose bave muri secteur informel baje muri secteur structuré kugira ngo amategeko abagenga abatomoye naho nabo bokora baroraniwe.